muri no minsi hariho abantu babura bivanye nuko bagenda bajanwa mu migwi y'iterabwoba cyane cyane ngaha mu gihugu ca Kongo. Ejo bundi umuvugizi w'igipolisi yaraberetse abari bafashwe bari mu begeranya abo bantu cyane cyane bava mu ntara ya Ngozi. Bariya rero kandi bobo bari abaja mu mugwi w'iterabwoba witwanza abampema ngaha muri Kongo. Kandi yabarondera mu basanzwe arabanywanyi b'umugambwe witwa CNR. Aka karorero kuno munsi nako tuberetse bibona Imana Cyprien nuwundi akora ko kazi ko kwegeranya abo bantu, akabarungikira uwundi yitwa Ndikumana Joseph asanzwe ari mu mugwi w'iterabwoba witwa RED-Tabara uri nawo nyene ngaha muri Kongo. Nkuko ajije kubibarira mwumvise ko amaze kurungika we ngaha yemeye babiri mugabo amatohoza yakozwe yerekana ko amaze kurungika batari bake muri uwo muhari muri uwo mugwi w'iterabwoba witwa RED-Tabara ukorera ngaha mu gihugu ca Kongo. Ico rero twashaka kumenyesha nuko muri no minsi hariho aba bantu bariko barajana Abarundi bamwe muri no migwi y'iterabwoba cyane ngaha mu gihugu ca Kongo, kandi tukabamenyesha yuko bamaze kubashikanayo akenshi bagwayo. Murazi yuko hariho ibihugu vyinshi biriko biragwanirizayo, kandi murazi yuko niyo bagiye gukora udutero nk'ivyo kwiba n'ibindi benshi babigwamwo. Urumva rero n'abantu bagenda mu mpisho, bagenda badasezeye imiryango yabo, batakagenda badasezeye ikibano, bakagenda badasezeye inshuti n'abagenzi, hanyuma bakaja muri ivyo. Hanyuma rero benebo imiryango inshuti n'abagenzi aho kwegera inzego zishanzwe zije gukora amatohoza bagaca bamwe hari mbere n'abaca babivuga baja ku maradiyo cyangwa mu buno buhinga za gihuri kuvuga yuko abantu bibi wabo banyurujwe canke bazimiye, bategereye inzego ngo banze babaze ivyo ari vyo. Ejo bundi mwarumvise n'abanyapolitike aho bavuze yuko bavuze ibitigiri vy'abantu 100 ngo banyurujwe batazi irengero canke ngo bafunzwe. Kandi ari amakuru yashikirijwe n'umuvugizi w'igipolisi yaraberetse neza yuko bashobora kuba bari muri bari abantu bariko bagomba kwinjizwa muri iyo migwi.